cool emission ni KuKAYI. KuKAYI kacu no musire tugasangira nande sinigera nihenda tuza kugasangira n'abantu ba bien baswa nibo mugira mubone mukanya sinigera nihenda basha lelo eza lelo. Umutumire wa mbere rero akaba yitwa Willy rero akaba ari umusore aratiramira no mu marigara bisara arafise n'umukopine nyene bari mu kuyaga araza kubituganira mu kanya. Willy karibu. Murakoze cyane, murakoze mukuntumira mu kiganiro KuKAYI. Umerewe neza? Umerewe neza cyane. Lelo eza lelo. Umutumire wa kabiri rero akaba atavyorosha yitwa Rodrigue, yitwa bakaba mutagira Yolo, akaba ari karahanyuze kweri yavyambariye umusaza yambaye amafilme mwabibonye. Rodrigue karibu mu KuKAYI. Merci beaucoup, mwakoze kuntumira mu kiganiro KuKAYI. Ndabona bituni bien bituni soin. Lelo eza lelo. Très bien. Umutumire wa gatatu akaba yitwa Darlene Sarah, abantu babivuga nabi ngo Sala oyasi ndabanki ni Darlene Sarah, nawe akaba ari mu presentatrice bakunda cyane. Yagize ikiganiro kijanye n'ivy'imisone n'inkumi mu vyerekeye urukundo murazi ko mubikunda cyane, nawe akaba ari kitu na grief. Darlene karibu mu KuKAYI. Meze neza. Uguwe neza cyane? Très bien. C'est un plaisir kandi gusa kuba ndabumva ndababona aujourd'hui nateye iteka. Bituni soin ntitwigera twihenda twagiye. Kaza mu kiganiro cyacu KuKAYI muri studio ya Pam Channel TV muri kumwe na Pamela Irene Irakoze aka Pamela Blessing aka Chaponita dushaka à condition ko riba rya top. Willy, natiko nakwakiriye mu KuKAYI. Murakoze cyane kuntumira. Umwiyamireze kwirigara kweri irigara ngo nijya. Hari ahantu wacishije muvuga ngo Willy ngo haraja mu karigara. Aho karigara nagomba mbwire abakora twumviriza kandi bakunda ikiganiro KuKAYI yuko irigara yagombye kuvuga ni nyene irigara rimwe abantu bane. Ego ni irigara nyene nta rindi rigara ryari kintu. Sijyo kuri bato. Oya si irigara jya ngo abantu bicaye ngaha naha iyo rigara si. Oya nta marigara njamo. Okay. Hama Willy ndakubaza urabona ko uracana umusore bituni bien kandi ndazi ko mu minsi za uzotubwira n'akajambo mbega abasore yo mukoranye muhagaze muri ko muratera inkuru nk'umwigeme umukobwa wo gushira mu rugo abameze gute. Rero ku bakunzi bacu KuKAYI ndashaka uno munsi kuri rigara ryacu y'uno munsi hari ibintu bimwe tumaze imisi tubona tumaze imisi igihe tubona ukabona nkuko nabivuze muri ndiko ndavuga kungene ikiganiro kizoba kimeze ibintu tumaze igihe tubona ugasanga umutipe baragenanye igihe n'umukobwa igihe kinini hanyuma ukazubona hageze uwa bagira mariage akacadukana ubundi tutazi kandi tuzi wavre bari bamaze igihe kirekire basohokana. Nico rero uno munsi tugira tuganire ko kwirigara Willy yabivuze ko uno munsi irigara si ryari duhora twumva irigara niri nyene. Wirinda kubaze nk'abandi basore aho muhura muhurira muganira nibihe abasore bakunda kuvuga bashima ku mukobwa bashobora gushira mu rugo. Ikintu abahungu mugabo sino bavugira bose je no kwivugira ku ruhande rw'iwanje mugabo nta muntu n'umwe yipfuza yuko yozana umugore atameze nadafise imico nakaranga novuga bitameze neza. Nubwo umuhungu aba afise izindi ngeso zibi arifuza by'ukuri kuvuga ati ndakeneye umuntu w'umugore azonyubakira by'ukuri tukubakana kavyara tugatera imbere. Rero nibaza yuko kugira umuntu uvuga ati iki kintu ni ciza iki naco ni kibi umuntu umubona. Rero umuntu yipfuza umugore vy'ukuri w'umutima ashaka kubaka mugabo apana babandi urumengo bagendera ku mapine y'ibirato mu ibarabara umengo baguma banyerera kandi naho imvura itabe yago umengo umukobwa gumanyerera na fadika ukamenga sinzi. Urifuza umuntu vy'ukuri wo kubaka vy'ukuri akicara akubaka urugo vy'ukuri umuntu wari wose niwe yipfuza uko biba biri kose. Yego
ndakugaruka ko wiri Yego. iryo jambo ungumiriza aho nyene Ngaha. reka nze ku musaza Rodrigue yabitere neza agafime ngaha ntibyoroshye Rodrigue murabona umusaza ni wa bien vraiment ni wa soin kandi karahanyuze kabisa uheruka kumushinga nahe uheruka kurushinga biva kuki kugira umutipe agendane imyaka 3 imyaka 4 n'umukobwa bakunze kuvuga ngo umudemu abo bavuga ngo akana ngo umwana akagendana n'uwo mwana imyaka 3 imyaka 4 mze ukazubona jewe ndumugenzi wawe nkaze mbona hageze kuri mariage ubuhoho musigaye muce muduha hasigaye ngira nk'indwi 3 canke nk'ukwezi kugira ntibikubaze ko birebire kazubona utuzani wundi muntu tutazi asha emwe ngaho uraduterekeye ngaho biva kuki merci beaucoup ku kibazo kwanza waje ikibazo cyiza hama ahanini kenshi nka jewe personnellement ico bivako hari igihe ugendana n'umukobwa we imyaka 2 3 4 voire même 5 canke irenga mugabo muri iyo myaka mwajanye ukaba waramwize uravuga ati nafise intention yo kuzomushira mu rugo mugabo reka ndamwige kandi ukamupresenta abagenzi mu muryango mugasohoka atamasoni mugabo hari kageso uba waramubonye ko kandi kakageso uvuga ati jewe ndabona ko kazonya affect ninashika mu rugo hanyuma certain mu mugahizo ugafata decision kuko burya mariage si ikintu coroshe novuga gute sinovuga ngo n'urugendo donc n'urugendo ruhera ntirushika ruhera umwitavye Imana rero muri urwo rugendo harimo ibibazo byinshi ni vyiza byinshi rero iyo wiyumvire yuko uzobana n'umuntu muri urwo rugendo muzofatana afise akageso kazokoma kakubabaza ushusharira mu rugo nibyo ubona ararongwe uzubona umuntu risquement araje urapresence umuntu inyuma y'ukwezi kumwe mwisha mugira mariage mugabo biva ku mvo nyinshi iyo nimvo ya mbere imvo ya kabiri hari gihe usanga wewe umuhungu à la base twebwe abahungu turakunda kuba que ça soit bien ou mal accompagné twe turakunda turababire turakunda kugenda dufite umuntu semblable musohokana uramaze kuja ahantu c'est ça muri kuri memero ngiyo donc uramaze kuja ahantu ugasanga abantu bose bari en couple sauf wewe ego mengo uri gifu mengo umuserve rero nico gituma handi usanga hari uhuzanye ihuti kugira wumve ko nawe uri mu bandi je suis en couple ni sawa kugira abagenzi ntibagutwenge hari n'igihe usanga hari umuhungu akunda gusohoka nje amaboate twarabigiyemo turabizi ugasanga abantu ugiye muri boate wenyine mengo umusoda yinjiye mugabo uri kumwe n'umuntu sawa ugasanga rero muhuriye muri ivyo bintu ambiance bikabandanya uko bigaca byitwa umenga menga muri kumwe mukamarana n'imyaka mugabo twabahungu turabantu ukirengaho nyene ukamengo muri kumwe none iyo myaka 3 yose 4 ntuba waramupopoje canke ntababizi waramubwiye tewana wewe uri wanje vraiment akababizi aravyigira hari igihe tubabesha mbega abahungu twe muratuzi twebwe mu bisanzwe nyene mbega uremera ko quelques filles apana bose bien sûr bari naive hariho abantu boroshe kumanipula hari nk'umukobwa ushobora guhura nawe usanga akunda kuryoherwa ati point faible yiwe no ku party after party arakwakira uwo nituri urumva ukavuga ati jewe ndabona ko akunda kuryoherwa nawe agafaranga kuryoherwa ukabutakabuza chaque weekend kwenda mbere Crystal Toxique Arena hehe ryoha Bugarama hariya Miki bana mukaguma muri ivyo wowe uri umuhungu asatema muri baza ati nejewe kwimyaka injanye hari gihe usanga no muhiri wanyu bariko baragushwanira bakubaza ati none wewe ni biki ntuzorushinga urazi imico y'ikirundi abantu nyuma we ni ryari mbega bagenzi bawe bose barubatse ugaca wicara ahantu uri wenyine uzosanga umuhungu umenga ya deprime arahantu agiye kunywa kayi canke buffet ya midi ari wenyine ujya muntu twamenyanye mu kirori dukunda ikirori nitwaje ndamushira mu rugo ntibizoguma ari kirori pourtant urugo rusaba concentration bisaba ko ubu vyakera bavuga ko umugore ari usanga akora byose ubu muravyumvikana mutegeza guhurira hagati ibikorwa murabisangira de decision muzifatira hamwe sikera wasanga umugabo aje arafashe decision ngo tuyikurikize abagore ngo muyikurikize nono rero uca wiyumvira uti none eske nk'ubu jewe ni namushira mu rugo
urana mu rugo ntivyama vyera de oya hari igihe haba deho edeba bibaho hama je nkabura ya mahera yo kumusohokana kubu nzoba ari ndi haloye hasiyon abakozi hatarajamo umwana canke abana biba bigoye ya vendredi ko yari yacitse habitude igashika nzomubwira mwiza shaka ngo turabe film ngo turabe akamaje tugira iki azoba mu mutwe afise ata tupopore paka turyoherwe mpaka uca usanga rero araronge bizanye ikibazo mu rugo c'ukungene uwo amahera uronka naho yoba akora nawe muyakoresha ivyo mu rugo kuko urugo nturuta ruba rwanyu nivyo ni vya bindi mu mpero uzosanga atanguye kwiyumvira reka ngende umugabo wanje nakinsohokana reka nje mu bandi reka nje mwirigara ry'abandi bakobwa baryoherwa uca usanga wowe ugiye gusarira mu rugo bana bama urugo rurabishe iyo hari mu kibazo gikomeye shaje sindabibamo kandi je naho nzobibamo madame arabiza arakunda no kubira chez Joteme numura kurikirana cyane yatreta intuze pamcha neki sana reka twebwe naho bizokomera tuzoba tuzi ko ari by'umwanya muto abana b'Imana ba divorce kirazira ako karagaciyemo urumva rero usanga uwo mukobwa umudamu wawe ashize mu rugo atanguye guhindura ingendo asiga wewe uri mu rugo saa 3 ugasanga agutahiye ko minui rimwe kabiri gatatu ibintu bidahinduka kubera ya habitude kuko ikintu kizomuvamo danko guca ngo nuko mwambise impeta hoya nukuvuga umufasha uramutegura kare kugira ngo utazababarira mu rugo rero nico gituma usanga kenshi wiyumvira wica kafite uyu mukobwa eske nina mubwira ko twokizwa bashanke tugaheba ibintu bimwe bimwe kugira ngo dufate gahunda ya future azovyemera nihandi usanga hariho uwo wabonye ukavuga ati kana gafise ingeso nziza imico myiza ugaca usanga ucakiye uwo nyene kandi mukaca mumarana igihe gito nk'amezi 3 canke 4 je hariho couple nzi sindayivuga amazina umubire n'indi mvo yindi yatumye ho n'umukobwa yamuhevye acajana n'uwuje bari bamaranye 3 ans siko mugabo peut-être umukobwa yarabonye ati umuntu vraiment nta gahunda ntituriko tubona co kimwe ibintu kuko burya mariage indecision ntituriko turemeta hamwe voilà imyaka 3 kabisira hera umubire yari umuntu akunda kuryoherwa ikirori kwenda mbere akesha gushika mu gatondo akamutana mu gatondo hari gihe yamuforsa ngo bakeshe muri en couple ukasanga umukobwa uri kumushira mu bintu adashaka rero biramunanira kuvamwo hama umukobwa acayizira umubire vraiment yiviriye mu Bushinwa afise n'amahera baraganira gato afise ingeso nziza baheruka kugira dote mwana wa mama bientôt mariage usanga yaravya ko kanoti mutanga ni byose birimwo ukiri ngaho nyene ndibaza ko Darlene Sara benshi bamuzi kuri wadawa nimwumva ndamucokojeje ntimuze kugira ngo ndamwakiri umviriza ukiri ngaho nyene kweri ki uwo muntu mugendanye iyo myaka 2 3 4 udashobora kumwegeranya ukamubwira ati je ndagufitiye umugambi raba ibi bintu gasha ubona ni mwana niyavuka kwa gatano tuzoba turi kuri miki canke kubera ki wewe mumarana igihe kimwe ugasanga mumaranye simwa wewe ntiwamwize reka Darlene agire icambwiye ico kintu Rodrigue avuze ukivuze kwiki hari ikintu yavuze kwanza avuga ngo ingeso izokwafecta peut-être mu rugo cyangwa muri projet muri nibaze yuko pami ntawera kuko nimba uwo mukobwa afise ingeso we nawe nk'umuhungu ufise yindi plutôt muri mu rugendo muri gwa rukundo mushaka gushikaho mujamo mvuga mutoke je nawe no musituri kumwe ariko ndabona ko mu myaka 3 ndashaka kuba mama w'abana banje mugabaho nibaza ko vyose bihera muri kwa kuyaga we uyaga nawe gute ushaka hindura iki kuko nawe ushaka gati ebana yolo nzongunwa vraiment wapi gerageza gabanya ugenda usohoka jeudi vendredi samedi usohoka vendredi nawe ukamubwira ati ebana bage bakobwa mujana nabamagabanya compagnie barakubesha baragira iki mugabona ntashoka biheba nkuko bivuze mugo aravuga ati burya yolo arankunda canke nakarankunda uvye karambwira nivyo ari ubucuza avuga ati wowe ushaka kumubesha abagenzi wari usanga ndabafise narabibona nyene ukamengo ni bifitangwa hagati yawe kandi unye igihe kigenda kigira umengo umwe aravuga undi akavugiriza mugabo avec le temps hagira ijambo za droit umwegere mutanga
birabaho gato baramukoma ngo droit ni droit yanje bishoboka muri droit yanje nkuko muri kigo ugasanga ni mugabo akuvuze kose conscience ubwe y'umuntu n'ikindi kintu kugira ngo ati ko yambujije Pamela kubera iki mugabo aho naho bivana bw'abwenye bw'umukobwa aho bugera hari abatavyiumviruka abona umenya kubujije Pamela tuja hejuru wombutse Pamela nakumenye Pamela tuzinanye ntuzi zo twacanyemwo bikira ati comprend ashobora kubuje Pamela kugira umuhebe gabanya compagnie na Pamela nimba mwabonana gatanu bonana nawe gatatu nimba mwahora mwamumba map du lundi au dimanche bitware gutyo hama nawe urabona mutipe muko muvuga cyane kuko twifokaliza cyane kuri kote y'umukobwa n'umusaba biri zo mukina murazizi film oya dada oya yabikoze urashaka kuba murabizi ngo reka turababesha ngo mwe muratuzi ntibantegera ababiri mugabo ndazi ko arabapopoza ndabizi kandi ku mpande zose bisigura ngo araza vuba mukagendana wanashaka kwereka abagenzi uko nawe yakwerekanye mwana nawe kwereka abagenzi bawe n'umutipe wanje kabiri gatatu ejo bashaka guha invitation yiwe tu ne même pas au courant kandi no mukobwa ushaka gusanga umunsi muga nturigera umubona bari kumwe abagenzi be bazi wewe nani byo ni bikiga basi ubwo abagenzi jenge ni bazi wewe wagenda hano nta no kudutumira ona mu wiki uraziga Pame ntamuciremo saha tuze turavuga saha nagira mvuga ikintu kimwe hari ikintu kimwe abantu bagomba hari kuba no kwigira ofete ibintu by'urugo nta kwigira bibaho no kuba wigize umuntu wa mbere yagombye guheba umugore we mu mpisho ni Yozefu ku bantu basenga yagombye guheba Bikira Mariya mu mpisho niwe wenyene abarundi rero kubera yamuhemuyera ofete wowe ni kura mu vy'Imana haci haza muhemuyera mu ati Yozefu ugira ibiki uruhirahira umuhebe Mariya ngujya gendo kubizwa uragira ikibazo rero ikintu cyaceke muri twebwe natwe ikintu kibura n'igikibibaza habura ya Saint Esprit ica ndaguheba mu mpisho juste kuri mvuga ati ibi bintu sinkeneye kugumanwa paracetamol ibihe byose je te laisse nta eferarga nkeneye kugumanwa ibihe byose ushaka amazi kandi byavuga nivyo nivyo byavuga nivyo rero kuko burya yaguciriyemo ivyo avuze nivyo birababaje kwa muri kubabarira mu rugo hari amakamenshi tuzi abantu benshi abavyeyi nizi ngo zubu ubu hari gihe ubaka kare abantu kumva ngo carakemutse ngo wakera nguraza amahera sigaye afise bakabona amaheyaje mu mahera cyangwa ngo wesha ngo wihutiye iki mugabo rimwe icyo nana kigize n'ikiganiro rimwe hari gihe usanga umuntu yihuse ukihuta gute wowe urumva yego muragendanye imyaka ingahe 2-3 Imana iraguhezagiye danko ikurunze k'amafaranga ukacobana amaheyaje hari na pression ubu ufise derrière ça uravuga uti mbega bimwe mu vy'amayika arambwira misi se ntashe hamajina nje kuzana na wanda baravuga ati je vraiment yolo mpayinane basi mpeze master ndi mu ko canke mpeze ishuri hama tujana nawe ukaraba ati papa aracandi inyuma ariko no ndahezagiwe kanjane no uri gado nakigize cyo kiganiro banyumvirize urumva ko bigarutse bakunzi bo KuKAYI ibisigura ngo ngira nubake kugira ngo yoro abone ko nubatse papa na mama terite nkavuga ati mama mwabonye ndabashize umugira mu ronke abuze ukuru murafise umukazana pourtant wa wundi nawe peut-être yakubwiye ati kujya twe twabipanze rindira gatonya peut-être nanje nipange kuko ubu ni wipanga wenyene ni ibintu biri normal turi muri 21e siècle bavuga uti nanje kanzigira ico nterereye mu rugo cy'umwana ndamugurire France le nimba umugabo peut-être yagiye ku kazi ntabe yayaronse cyangwa ntange hasi muhira hariho complementarité nkavuga nti biregesha kugira umugore yiga buri munsi yiga pa muri sens kuja kwishuri ngo yige kwandika yiga ivy'ubuzima niyo mpamvu ari umufasha le problème dufise no munsi mvume ngo tela et tout est bien none wa mugabo akashaka kuja ku yindi ntambwe uzo gufata ukuboko guti ngo muterane intambwe iga ivy'ubuzima avec le temps we wigiki ko gushaka nk'umufasha kuko biri ukenyerege abangura umukenyezi mugira mujane sino no gumandi singo naco binwana ngo mubuzi bwana mugabo shaka wewe kugira ngo tuje mu bundi buzima nanje wo mukobwa ndashaka wewe kugira ngo no musubiza ati wadawa ubu muri monde événementiel
nta kuntu monde événementiel woyire kukaja mu kindi kintu mugabo nkumva ko ofisi yasutse mugabo urumva ko habuze ikintu ca communication c'est ça voilà je Rodrigue yavuze guca wiri nkimubaza yavuze ikintu mukunda kuvuga muri hamwe nk'abahungu ikintu mwumva muvuga kumufasha mwiza mushira mu rugo abameze gute ngo ni wa wundi ari hasi ni wa wundi agize uku ni wa wundi agize iki Rodrigue acambwira ati ego turashobora kumuhenda kugira ngo one day ninaja hehe ninaja kuri Crystal bazobone ko ndi accompagner ibiki nibiki hama rero hageze uwo nubaka mukaca mukubita na simwa ukaca umuhindurako none uwo muntu ubukatiye ruyora yaronse uwo mwanya wo kubwirwa kicarika nk'ibidada ariko aravuga ukamubwira ati hewe ibi nibi hakuza kumuhera ko ama invitation abantu bamwe bakagwara imitima abandi bakasanga nivyo bihari no munsi muhamagara umwicaye kumubwira uti ubona gute tugiye muri no nzira burya ashobora kudashoka yemerwa nyene mugabo utosora ifuku yamiza ko c'est pas autant fort mu kirundi mugabo umuntu mukunda Willy umuntu mukunda reka ndakubwira amour ni sacrifice nini ya cyane uramukura muri ubuzi mukamushira mu wundi cyane très bien ukamukura bavuga ati okay anwa gatatu sawa kamwe atishire ejo hakuza kunwa turafise prière cyangwa tuje kuramusaba naka kabana ko kabuzi bateje ko badatanga inzoga batanga ifana mukicara cyangwa mukaja hari match za basket yolo tugenze ubushiwe sana arageze kuri yakiti musanganya evando cyangwa evando akabiheba akavuga ati tugende muri cinema par exemple muri IFP turabi ibindi bintu wenyine wona wa wundi wibaza ko ari buri kuratwara akabaza arakubwira tuje kwicara ice cream kwa ime hidufate umwanya urahera mugabo mutwaye gute si ibintu uzi ukabwira Pamela umviriza shaka yuko bigira igisoda hari ikintu ngomba kumuterera ko ngaho gatoya na ngaha nayo lo yabivuze est-ce mu gihe ugiye muri relation wowe uri umuhungu ufise objectif yawe umukobwa ufise objectif yawe wowe uri umuhungu voilà wowe uri umuhungu uzaniye iki kwanaka wowe uri umukobwa uzaniye iki kwanaka voilà rero mu buzima il faut que tumenya icyo turi aho turi niyo tugomba gushika mu bisanzwe mu majambo make uvuze ngo umaze kumenya kuri igiporoporo mugani wawe ucumenye ingene witwara kugira basi ntucige igiporoporo muri byose kamene mu mutwe igiporoporo muri byose burya karene ko ndavuga nti ntawuba hari parfait kandi ntawuba hari parfaite baravuze ikintu ca adolescence umwe wese ayicamwo ngira niko ni gihe gihari kandi umuntu acamwe hariho uja amaja gukira basket hariho uja aja gusenga hariho uja wa pasteur akanakubwira ko ari apostle cyangwa prophète rero undi akajamwo yehera ona yehera hasha agahera urabona agahera kuwa mbere babita musadara agatrasa mpaka donc iyi ni adolescence umuntu acamwe kandi akenshi ironse abantu bakwakompanya peut-être cyangwa se ni wa mwana muri adolescence yiwe umuvyeyi amubwiye ikintu umengara umva mugabo ugasanga yora mubwiye nk'umujama wiwe olala niwe bumvikana donc iyo ni etape umuntu acamo kandi akenshi hari aho ikwicira ubuzima n'igihe bukira donc aho bigasaba yuko deja haba umuvyeyi n'umwana nimwe cyose cyamwe cakirago c'umuvyeyi n'umwana mbega muri abagenzi umufata gute yave ku rotonje bikabandanya mugabo je hano ushaka guhagarara uno musi mukuru muvuga ngo abakobwa bagize aho umuntu abahungu turiye kuvuga ngo turiye guta en fait ikosa ku mukobwa cyangwa ku muhungu duhagarare kuri être humain en soi umuntu turabanyamafuti turabesha turagize kandi ikintu kinini mugabo malgré ivyo jewe gawiri turakundana je nawe nibaze ko ikintu ca mbere kuraba ubwo rukundo rwacu ushaka kudushikana okay wadawa akora ibi nibi okay nanje nkora ibi nibi okay none kugira wadawa bave muri bijyanye canke birave muri bijya twofata inzira yiye yasuku turicara ntuzompengera hahandi turi muri babantu ijana ngo mvugire hejuru suko bizogenda umpamagara umbwira abandi ati sha wijeze we nukuravuga cyo giharuro sico sinida ko cyangwa ati mu myaka irubona gutse tugiye kuhindi pani wapi ndakuravye ibiyaguyaga je nawe ntaho toshika ushaka kunshira mu rugo bigapfira uruwo gusohokana gusa biraho reka twicare tunywa alcohol chilinge n'abajama bindi ngende undi nakavuga ati niba ushaka gushika kubona umuntu guca muhuje amaso gusa kavuga ati uyu muntu yompindurira ubuzima juste kumuraba guca gusa cyangwa ukara umukobwa ahantu ari ukavuga ati Pamela wicaye ahantu Pamela yari fasha mu mutwe
hari gihinduka uriga ni kimwe nakunda kubwira haba wowe loga haba wowe la meuf iga mwige mwese kuko je ntuzonwara ngo je ngo tugira twubakana nawe atacugira unyigisha turigisha ibyo byose maturite kandi maturite ntuzurabe ngo kandabe ngo ujya mukobwa ngo ngo ndaronse ngo 27 ans ujya 24 mu rumengo ntabishasha nico kintu twihendako la maturité ne dépend pas de l'âge nta hantu na hamwe bihuriye ushobora gusanga umwana wa 18 ans yiyumvira nk'umwana wa 29 ans nk'umukobwa wa 35 ans bivanye n'ubuzima rimwe bivanye n'ama responsabilité agira ariko w'imwe mu myaka 30 akiyumvira nk'umwana w'imyaka 12 donc wowe uri umukobwa nawe uri umuhungu mushaka kuja mu yindi way muri kumwe raba vyiza nibihe ibi bindi mubibura n'abavukana barashwana niko bitegeza kugenda mugabo ntimushire imbere kote negative byashitse tubikosore gute urumva yoro ukiringa aho nyene akiringa none nkuko benshi bakunda kuvuga basi ikintu je shaka gutahura kuko kenshi dada ubiravye kenshi riba ku mukobwa umukobwa bikunda kuba ku bakobwa abakobwa kenshi uzorabe no kuri bonsi nagiye mu statistique cyane mugabo mu byo monesha amaso nawe mu byo tuzi bikunda kuba ku bakobwa ugasanga umuhungu kenshi abakobwa ntibakunda guheba abahungu nibo baheba abakobwa ukazibona afatanye n'uwo muntu w'ukwezi nkeneye kumenya qu'est-ce qui se passe kubera hari umuntu yavuze ngo il y a des femmes mariées des femmes à sortir avec urabyumva none est-ce que hoba hari du comportement turi clé nutwahe basi udu comportement je basi nigire ku ruhande rw'abakobwa je ndimwo nutwahe basi udu comportement tuziburana twa tundi utubonye ucuvuga ati vraiment anye biraheze bon baramuvutse oya icyo kibazo bagije kirabaho kandi birashika ndirafatishaka numve yoro ico kuko urabona nk'uburambaje ati tuhe du comportement ducumitana kaka nduvuga ataka vraiment jewe mutanguye kugerana n'umukobwa atanguye kuga voilà je nko kuri jewe mu bisanzwe je wihangare ko nsubira inyuma wabajije ngo abagore ngo bo gushira mu hari umuntu yavuze ngo il y a des femmes à sortir et des femmes non il y a des femmes à marier et des femmes à sortir avec icambere no kubwira le mariage ni ikintu kiri personnel siko Willy je ntazonshimira umugeni canke umugore wadawa ntazombwira ngo rongora urya ntangura kwiyumvira kuri jewe amahoro yanje mu mutima eske uyu ndabona ko tuzobandanya dufata n'urugendo gushika gupfa urazi uri hari imbere urabizi bakubwira ati tuzotandukanywa n'urufu nukuvuga naho hoza nk'umuntu w'umuhabara yinjiye ubwo aba rurufu ariko ashaka gusepara cyangwa kugira iki donc rero ico kintu ubajije utwo du comportement two kuzibura reka ndakubwire nk'ikintu kimwe très bien urakoze kukimbaza jewe nk'umugabo si urabona twebwe abagabo la plupart y'abagabo ne kantu kari muri twebwe kamere nyine Imana yaturemanye twebwe ntidukunda abagore batubaha tuga cyane ntidukunda umugore atubaha reka sinsemerere ntidukunda abagore batubaha abagabo nukuri kwa Mungu nagenda kumenyeshe ko ushake ube hajya mu rugo murashobora kugira mariage mugabo les revenus mensuels zitari zimwe canke umwe wese afise hakura ugasanga meme umugore ani wazana amahera menshi mu rugo ntibivuga yuko ucuja hejuru y'umugabo mukengere rero hariho abagore benshi bataramenya ico kintu inshatse kuvuga mu ruhande mutarashika mu rugo voilà hariho nkaka très bien hariho nk'akantu ushobora kubona wowe uri umugabo umunyempore uriko urabwira umugore wawe nk'akantu muhanura umukopine kwa hama ukabona umengara semereye cyangwa aragangabutse avugira hejuru hajya umugabo uzobona afise umugore avugira hejuru hajya azoba yaratekereje azoba yaracinyijwe urazi ko bibaho ugasanga nko mu kabari canke mu rubanza mu bagenzi basohotse umugabo aravuga ikintu umugore wiwe je souligne bien wiwe nyene bakora ivyo bintu ntabwo ivyo ni kuri kuvuga ngo si uko uko bimeze mu bantu icyo ni ikintu ca mbere umugabo ni gikomere kigiye ku mutima ntazoca sara ngo bakubitane bidaje ni gikomere avuga ati uyu jewe ibinzo kwa ndabisipota nahatavuga urashobora kubisipota rimwe kubera ashobora gusigura bukeshe rinari nanyo agacupa ka whisky kalikeur kari kamvanze mbabarira mugabo ukabona biguma vyirepeta
ivyo nyise ni ikintu vraiment mubona ko udashobora gutoreha nukuri ni kamwe muri twinshi sino nk'ibi wadawa yavuze bijya by'ingeso mbi ushaka kumuhanura twese niduhura turi parfait turamurika ni twese turi parfait mu buzima umuntu uramuhanura nibaza ko ico sinacumvise kuri iyo no gusa ariko aho ugendera aho wicara muri kumwe ni ikintu cukubaha haba kote y'umuhungu canke y'umukobwa kubaha ni ikintu kiri normal tukubahane muri sens ishobora kuba ntavuze ikintu kitari cyo mugabo ntibisigura gucuduga hejuru canke nawe wari we wese muri mwebwe babiri ni nkakujya ko muri abagenzi no ngaha nyene turi kwirigara KuKAYI hari ikintu nawe ukavuga ati oh je m'excuse donc ugasanga urakoze ikintu mugabo rero problème hari n'ubu igaruka hahandi jewe ndabikunda mugabo ntunyubaha ndabukunda yego sindakwanga uraza ati je ndabizi ko uyu mukobwa no kuri ankunda ndazi ko uyu muhungu ari wa muntu wa mbere sinoroga ntaco nobura fisi ariko ntanyubaha ari umuhungu atubaha umugore yego ari n'umukobwa atubaha muri kote zose turakundana Pamela turakundana mugabo nihenze hagira iki kandi murakundana ariko ikibazo giba gihari aravuze ati umugabo bisuperta ni hahandi nyene urabona biva kwiriya ensemble papa urarekerana nyene mugabo urabona ko mbega birakunda ko muhindura birakunda kumwigisha kukubaha no kubaha abandi ko neta kubaha wewe haba umukobwa haba umuhungu ntazo kubaha abagenzi bawe ntazo kubahira abavyeyi ntazo kubahira umuryango nta numwe azokubaha me turacari muri gwa rugendo ntiturabuta isaha ntituzoshika reka je nawe tubane duja mu rugo uwo nkayo no ntiwompindura ndi wada ko mutabigira gagayo nitwo kwicara ucuhebera uca mu pefe hako kumu exact ijya comporte ego ndakwemeye rero niko kantu wiri arakavuze neza niko kantu muri rimwe hari gihe tukabura na patience hariyo hari gihe tubura patience exact ni mu hari gihe rero cyo duprefera guhindura si bose simvuze bose hari abakwicarika urazi ko hajya mutera ukagendana n'umuntu imyaka 4-5 myaka hari wavuze ngo myaka 2 myaka 3 je ntabiswahili nzi kuvuga hanyuma urazi ko ari umuntu uba wishe gutyo petetwe yuko Imana yari yamushize mu biganza byawe kugira azoharonkere agakiza mu rugo reka nsubire inyuma gatoyi nkuko ego avaye ko umuntu ashika mu rugo ntubona mu bisanzwe ikintu cyaje cyose uriko uragikora irifo yuko novuga yuko ugikoresha eske muri yo relation yanyu mutwaye iki wagumye ushimikira ku kintu cy'urukundo s'il vous plaît ndabwiye abakunzi bo KuKAYI abari marié n'abataraba marié ubwo rugo rwiwawe niwo rutwaramo urukundo atabwenga utwayemwo ubwo rugo nta rugo rubaho ntibizotera ibyo bintu sivyo ibyo bintu sivyo dukunze dukundana mugabo twiga kuko ntituzokwama hamwe nk'ubu yaravuze ikintu nukuri naka ndamukunda mugabo n'umuwe discipline reka nkoresha ijambo naka ndamukunda mugabo n'umuwe discipline urazi ikintu cambere kica kibaho harabayeho urukundo eske ubwo bwenge butakubayemo juste bwo ushobore gusanasana ivyo bintu vyawe nagira ndakubwiza ukuri ibyo bintu ntibizotera hariho urukundo aho hantu nta kintu kimwe rero nagomba kuvuga ikintu nk'iyara kandi kosa rimwe rega muri muhora mugabo hari ikintu kimwe narimvuze fata ubwo rukundo muko rwanyu ubwo bu message uko wandika ubwo buntu bwanyu muko murakora ubwo rukundo ubumuvuga kandi abantu benshi bavuga ati nukuri yarankunda yarampevye mugabo yarankunda ukiri ngaho yarankunda mugabo nta bwenge bwari mwanya mudufata kuduhenda mutofata ngo muduhindure no henda ukiri nkuru hari ikintu nk'akarore jewe guhindura umuntu c'est impossible guhindura umwanya
oya hariho je ntahura mu guhindura guhanura hari guhanura kubera ko très bien kubera ko famwe urabona nk'umuntu ushaka kuzoka muzokubakana urabona mu bantu urabona nk'umuntu ushaka muzokubakana n'umuntu utegura n'umuntu utegura iriho hariho umwana mutoya ufata ukuboko mugiye mu misuko tunakunze ngo hariho n'abantu bakuze rero bameze uko habura mu bwenge habura mu bwenge hariho umwana ushaka kuvuga ati zenda gufata ukuboko ndakuja butsibarabara ngo ndeka ndakuze ari umwana mutoya n'abantu bakuze bameze nkuko hariho umuntu ushaka kumubwira ati shiri ngo twicarane tuvugane kibazo ico kigihora aho wiri ntaguciriyemo aho mpagaze jewe kubwo bwenge uvuga umuntu umaze kubona icyo adafise ukaba umwifuza ko azokubera umufasha si ikintu cyoroshye ni umuntu aza gufasha icyo wowe udafise wowe nawe ukamuha icyo adafise donc umaze kubona hari ubwenge abuze gerageza kuwumushiramo rimwe kabiri gatatu eka ntude mu kigo vraiment kuko hajya bavuga ngo jewe nk'umufasha wanje ndiyinvestisa muri we nawe kiyinvestisa muri jewe gerageza voilà kubera ko ntuzovuga ngo utubasha umuntu oya nta tegeko ribamu kubera uraga kamera ntituzoronka abashitsi muhira umudamu wanje abakire nabi atabwenge buri muri nzo mara kugira rero ndavyirinde kare nzomutegura bien avant imbere yuko tuja mu rugo tuyageshe kitagenda neza n'ugihindura kuko harya bavuga ngo urukundo nivyo burabaho mugabo urukundo rutagira sacrifice ntirubaho par exemple je ntanka akarero je ndi marié urumva rero ingega namusohokana he nta ndashaka kubwira nuko gupinga ndaza kubishikako par exemple jewe umugore wanje ndamushimira cyane yarampinduye je nitanze kakarero navuze kugira simvuga abandi ngo bicrée des conflits jewe ntisheshe hariya ku kamera je nari umuntu yikundira agacupa nabishira no simvuga aya indani agacupa kandi nkakabasha pe warakabara kwa kane sinara très bien sinaraba iminsi mugabo kubera ko namukunze nkabona ko bimubabaza plus ndabikora plus anshavurira hajya urukundo rumwishavuna ngo rurabiha vyose pi ndagabanura ndaheba niyo sacrifice hariho amarigara bisaba kuheba ntiwogira mariage ukaguma mwirigara rya simvuze ngo ushobora abaseribateri yakubera kandi nabo nyine bazoronka mugabo ucuguma muri abandi bavuga ati wakera tugende dutaye 5 heures 6 heures tugende ruguru tumare iminsi 3 ufite umuryango muhira umugore umaze kumushikana muhira n'umuryango wawe abari ku gatwe kawe donc nsubiye inyuma gato ntabaciriyemo tuvuge imvo zindi zituma usanga umuntu mumaranye imyaka myinshi 2-3 dans ce coup ukazubona murahebanye canke arongowe n'ubundi canke urongowe uwundi ukiri ngaho ntaguciriyemo ucungina izo mvo nyene muri izo mvo nyene hari ikintu niko ndavuga uze kumbwira kijya kintu bavuga ngo umukobwa ngo hari abakobwa ngo bashika ngo bakajya abahungu batangura kugusaba frais de mission ngo no munsi ngurana 200,000 ngo je 200,000 rero hari ico ngira mbere turasozera ikiganiro ico ngira mbere ko ni kubahungu je nakubwiye turivuga nta kibazo nta muntu ufitanye beef nawe bana abahungu basore twige kuba réel tube real mu buzima urabona pam je ndashobora kwanda kurondera nka faking a life nka kwemeza ivyo ntafise iminsi irikiragenda amezi nkabubwira ko ndi muri mission ruguru nipoye ahantu mu buterere canke ni quartier nziza by the way urumva ariho bifata ubundi nipoye ahantu nyene mu isite canke hehe hageze ko nza kuraba nkatira akaduga nkarondera uduhera bikaba routine entre temps nkiyaranja vraiment chaque weekend tugasohoka n'akaduga ka mugenzanje imyaka 2 iraheze 3 uri kurimvira uri umukobwa urumva ati uyu muntu vraiment ni sawa naramukunze kandi arafise uburyo urukundo rubaho mugabo rutagira uburyo c'est compliqué simvuga ngo ntirubaho mugabo c'est compliqué murabibona sasa un certain moment umukobwa aradecouvrir ko wa faking the life uri umubeshi siko imyaka 2 umubesha ahubwo rero umu expert abahungu turabamesha turabantu babi ku kintu cyo kubesha kandi faking life ati feza attention urahanurwa mugabo ntiwumva abahungu barabikiranira kabanga sana bose mugabo kubera ko nari nakumenyereje weekend tuja kujya gapiza ahantu dusohoka tugira iki nkiyaranja bikama biba mugabo hajya bigira iherezo mu rugo hari ibindi bishasha bitangura ni muguba musayangana hama ugaca unshakira urafashe ko akadugara ko ntira canke inkota nakwemeza ko ari gwanje urafashe ko duhuza ntira canke utuntu nambara dusa neza
amahera ugasanga mu madeni narakopesheje abantu kugira ngo gusohokane wa muntu we tuvugisha ukuri eske naho wowe nkunda vraiment ukabona ko nakubesha imyaka iyi ubandanya nkunda nivyo ndusanga abakobwa haraje nkumu bamwe bita ba diaspora ash inyuma y'amezi 2-3 agaca uzona dote hariho bari bamanye 2 ans 3 ans ko yamubesha aho ni ku bakobwa abahungu twige tugitangura relation kubwira umukobwa ukuri bajewe vraiment bawewe uvugisha ukuri umukobwa c'est ça kise erega imana iguhezagirira ku mwanya wayo niwe ivyo udafise mu rugo bizogutekurukana atosha yicomoke niwe biraswegera avuga ati umwana wo mu kabondo cyangwa ikiriro uzanye ngaha mu site watumubesha akatangura kujya akagari ko mu gatondo umutsima atabimenyereye yamenyereye amableba n'amamargarine n'ibiki mu mukati ni kibazo donc abahungu twige franchement kuba réel mu buzima umukobwa tugiye kumurondera tumwereke ibyo dufise kugira ngo twubakane tubironderane biraryoshe mu bironderane siko bizorinda kwaguhebana mumeranye igihe ku mukobwa nawe iki ijambo uvuga ku bakobwa kubera dada urabizi urashitse ukundanye n'umuhungu utangura gusaba amafrais de mission turabyanka mbere goshushu ngoraba wadawa ntugende ubiharira ivyo bintu bibaho si bose ariko bibaho n'abagurana amahera ngo mugabo ngo abazi ngo ugiye kubuyamusaba ngo bikaca biba bifi kandi rero ugasanga hari abakobwa ngo ubukene bwawe ubukene bwande ngeje uje kuzaba okay fine birabaho tubifata muri ko cy'abakobwa uretse ko hari n'abahungu bagurana amahera abakobwa biraba bibaho yego vraiment haza kubwira ati je ndi miso ndaboneka ziki ni myinshi epo utarero ni byinshi cyane ubu biriho akabikubwira si cyane gose mugabo araza kubwira kamwe ati wadaw biranse kabisa aba ari umujama bisanzwe uro ni banga ho usa profita na niveau y'umukobwa agezwe ko ageze ko kugira bashobore kubaho cyangwa se akajya amahera yawe asohoka n'undi mukobwa ça existe biraba hajya amahera yawe pamela urakora uribesheje none dada bajya abantu none nk'abakobwa barira ngo yamuhevye kandi azi ko afise mwene izo ngeso zo gusongora nivyo dukunda kugira n'ibiki mu bantu none abagiye muri mission he muyiga oya ndabizi abashaka muri Paris twige kuvugisha ukuri tubeho ubuzima bwacu kote y'umuhungu canke y'umukobwa nukuri bawewe birakubaka pam twige muri ivyo biki biratanga amahoro pamela biratanga amahoro sinzokuzana mu rugo expectinga kuronka umuduga ibiki amasorti ya tout le temps shopping ya chaque mois oya bimeze uku hari ibyo prioriza hari ibintu ukuntu donc harabashaka gutesha umuntu imugabo imana nayo aho yashi hajya byose byibakeye ku mana hajya iyo urongoye umuntu une mauvaise personne kenshi ntibiteba nukuri ntibiteba kabisa pour conclure aka kantu shaka ntitugende tutakavuze kubera niko gatohuna sujet yacu vya kweli mwese kugira mbwire kuri point de vue naba ariko baradukurikira none vya kweli ya des femmes à sortir ya des femmes mariées ico kintu rero kuri jewe oya wirambwire reka biratangura na dada reka biratangura sisi ego pour conclure cyo turangitse ikiganiro je kuri jewe nuko ego mugabo nk'akarorero nko kuri jewe nifatiye ko moi personnellement nuko ntokora kuvuga ati ngo uyu nuwo kujana nawe nuwo kujana voilà umumenya nk'akarorero umuntu afise iyo nzira umuntu afise ati jewe ubu ni wo gusohokana ubu nawe ni wo gushira mu rugo ukuntu hameze nk'uko bibaho ni ukuvuga yuko mu gihe ufise umutima wo kumva abo bantu bo basepara bashaka kuvuga ati uyu muntu tuguma tugaruka hahandi nyene uyu muntu by'ukuri nzomutwara mu rugo tubeho
kuki none wowe kwica ubuzima bw'uwo wansi hari uzo rindira nk'akarorero voilà rindira nk'akarorero navuze yuko ari bwa bwenge bwubaka mu gihe ntiyumviriye mu gihe nakoresheje bwa bwenge bwo kugira ngo protege bwa muntu ibyo bintu ndabikora uvuga ati uyu mbwira ndamuyerereze umugabo ujya nawe mbwira ndamwibikiye hari abantu bameze uko à quel point les hommes vous êtes égoïstes sinavuze ati bibaho navuze ati bibaho abyumva urumva bibaho kandi nta n'indi show umuntu aba afise wiri nukuri singiye kure yawe umugabo ifovoir uravuze uti uge yanze iziga tomate nziza muri alimentation undi kwisoko teye mugabo bajya baja kuri irya soko barabayeho kandi harabo zitunze zigaburira kuki none wewe tutopermet yuko none ujya mukobwa motifu ngo umugize assortir et pourtant hari wamugenewe azomugira umugore Wewe bishobora kuba bidakunze nawe c'est normal bivanye na façon d'être ya jinka yo n'ufite ikiganiro ni KuKAYI tukaba dusozerera yoro navuze kubera aba bantu bakunzi bo KuKAYI reka renda veri benge nembuza akantu kanyuma kuri ico kibazo nta mugore wo gusohokana nta mugore wo kurongora abagore bose d'abord ni bamwe bafite valeur zabo zenda bizi kandi zikomeye cyane mugabo hariho umukobwa umuravye nyene nyifato n'ingendo yiwe ubona ko toshira mu rugo nukuri jewe hariho par exemple nk'abakobwa usanga bariko barakubitana mu maboate mu gatondo ibidaje ntigasha nk'uvuga ngo rugira umurongore gute putana umugore hariho rero pour conclure umugore wawe hariho umugore ushobora kubona tuyuje vraiment ndashobora kumushira mu rugo kandi twubaka nuko kwabo n'ubundi wari tujewe uyu anasomye n'agacupa yondagira kuragira umuntu kandi rero hajya mu buzima umuntu we ushaka umuzobana uzomurabire ku bintu bimwe ashavuye abuza amafaranga na comportement ingena kuvugisha iyo mushwanya nico kintu gituma tuza kusanga twarihenze voilà twarihenze ati none nk'umuntu wibahutse mama wanje cyazongera gute faut que turaba dutanguye relation umunsi wa mbere ndagupropose dusohokane dukundane ku munsi turuvomere tugume turako turi kuri 40 heures donc tuko turaavansanya tubeshanye usange je wankunze nkenye ndonsa amafaranga nciye mbara ko tutaberanye wewe gatoje nginashireko je nshobora kuba nzi ko ndi kumwe na wewe ntigera mvuga ego nakanyuma reka kacashushe bukebuka dushe mu cafe basiro donc je nkabanzi yoyolo nakunda umuntu avugira hejuru yolo nutanko uzombona misi yose ndi imbere yawe nta musi muzo kugira ubona ndakuvugiye hejuru Apana ngo ndabikoze kubera nakuvugiye hejuru atari comments kubera nzi nije shatse kubwira donc rero nukuri tube réel pame ukuri bazogukunda urafise wawe mugabejo ukabona ujye mungu muri kumwe harakuda udashobora kudija hamwe uwo mwanya essay fata ukuboko wa muntu ukunda umubwira uti turabuko twohindura tugire gutya kandi kiri nacu twige pakwiga kugira master canke doctor canke iki tumenye kubana n'abantu tubeho nk'abantu nta mubano uri social tugire mu mutwe turi kugira ubwenge buciye bugufi mugabo project wowe uje kumufasha iki mu buzima bwa misi yose nanje nje guterera iki cyo muri umufasha ariguza n'umugore mu nzu mugaca bisanzara n'ivyo waronde byose n'ubwenge ugaca usara cyangwa sanga n'umugabo nawe nyene voilà kugira ugatanga gatondo kubera ibibazo biri mu rugo bakunzi bo KuKAYI mwavyumvise umunyarwanda yaravuze ngo azogeje mukomeze kugira amakommentaire yabone partage ibino biganiro urumva ko deba nituyihejeje tuzobibandanye ejo bakunzi bakayi gashushe akayi kameze bien akayi kari chaud reka shimire bano batumire banje bandyohereje irigara ryanje shimire Willy wakoze ku ntererano zawe naho ntubu ndize mvuga ko bizobejo nyena wa dawa mutabyoroheje kandi murakundana gose shimire Rodrigue batazira yolo ku ntererano zawe nibenze ko nasura kubakenera muzoza dada na numvise vraiment ibi mana nicahezerega bizobejo tubashimiye cyane mwakoze cyane mwababonye
abaryoherewe n'iki kiganiro mukomeze kugira amakommentaire menshi abatasobanukiwe neza bambwire umwe cyangwa muri bose abo mushaka ko bagaruka ngaha ndi ready kubagarukana. Peace and love. Uwo muntu mukundanye mufata akaboko mubwizanye ukuri umwigishe ntumute guco gusa kubera uwo muntu uhevye afise dignité. Mubwizanye ukuri ntiwigire ico utari, hama mu rukundo habeho ubwenge kubera ubwenge nibwo budetermine ikintu cose. Bakunzi bo KuKAYI, aha niho turangirije ikiganiro cacu. Hanyuma niba waryoheye n'iki kiganiro ugire commentaire, usharinge, ugire like navyo bindi bagira ngo subscribe. Niba bishaka uraza kubigira. Naho vendredi KuKAYI aya masaha nyene 18h. Peace and love.